nuko rero duhaguruke twese dushishikare no gusenga Imana kugira ngo tubone kumva ijambo ry'Imana. Duhe kaze mwarimu Natanaeli ashike hano atuje imbere mu gusenga Imana, hanyuma natwe tugorora ibiganza imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye kuri umuhingamo ko watwemereye Mana kuba turi hano imbere y'inyonga zawe. Turagukengurukiye Mana ukuntu wabanye natwe iyi ndwi yose irangiye, wajanye natwe ugenda uducira inzira, ugenda utugwanirira intambara, ugenda utukiza amagwara n'ibindi byose Mwami tutabonye ku maso yacu y'umubiri, ariko washishikaye kubana natwe. None Mana kuwa twemereye umunsi tukaduga umusozi wawe Mana kugira ngo tucurire amajambo yawe, nico gituma tukengurutse muri byose dushima kuko twiyumvira ko Mana. Turagukengurukiye rero kuri uyu mwanya Mana, turakwaye kazi wiganzire ubane n'ishengero ryawe Mana. Umukozi wateguye kuri uyu mugoroba turasabye umukoreshe by'ubuhizi niyasama wivugire Mwami kugira ngo imitima iri hano Mana ihazwe nawe biciye mu ijambo ryawe Mana. Ico twase nibitakuva ko byose mu izina rya Yesu turafashe mpiri ibyo byose byoza gusamaza ishengero ryawe, ariko umwanya wose tuza kumara hano hantu Mwami ushishikare kuwiganzira, sekirite y'ijuru yibere hano hantu kugira ngo programe yose wateguye ku bwoko bwawe Mana igende nk'uko wayiteguye. Uko ndiko tusavye muri make, byinshi bituye ubuntu n'urukundo ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Muri uyu mwanya turahaye kaze mu buzi bw'ubutumwa. Kaze mwarimu Floribert mbaza umutima dushikiriza ubutumwa bwiza. Neza yawe Mana ntabwo izohera, ineza yawe Mana ntabwo izohera. Yesu wacu nashimwe. Ego ku mazina mwamaze kuyumva, nitwa Mbaza umutima Floribert ku bashitsi. Biraboneka kumenga imyaka ni mike, ariko uhoraho yarabikoze kumbure sinzi uko yabigenjeje. Hariho iyo nazingamye yampaye kuyirekipera bica biboneka gutya nyene. Maze imyaka 18 nubatse, murumva ko Yesu yarakoze, ndamushimira aragahezagirwa. None rero reka dushimire Imana yakoze ibi, dushimira n'abarongozi baduhaye akakanya ko guhagarara hano, nabo Imana ibahezagire. Yesu ashishikare kuduhana umugisha. Reka turabe muri Bibiliya hano ico ijambo ry'Imana ritubwira kuri ubu bushobozi bwari muri uyu mugabo yitwa Yesu. Yesu wacu nashimwe. Bwari ubushobozi bwo gutegeka ku bintu byose. Yesu wacu nashimwe. Ntibwari ubushobozi bwo kugira ubushobozi ku kintu kimwe, yari afise ubushobozi ku bintu byose. Mu bami yari umwami w'abami. Yesu wacu nashimwe. Mu bikoko yari intare yahe, aragahezagirwa naho ari waduhezagira. Yesu wacu nashimwe.
uyu mugabo yari umugabo afise ubushobozi ku kintu cyose. Reka turabe hageze muri iki gihe yagomba gusezerana n'abo byakoranye ibikorwa kugira ngo basangire ku bya Pasika. Yesu wacu nashimwe. Emeni yegere hano gato adusomere muri Luka 22 ahereye ku murongo w'indwi. Ntawe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 22 guhera ku murongo w'indwi. Yesu n'abigishwa biwe basangira ibya Pasika. Umunsi wo kurya imitsima itambiwe urashika, uwo bakwiye kubaga ko umwagazi w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana arababarira ati, nimugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati, ugomba ko tubitegurira hehe? Arabishura ati umve, mumaze gushika mu gisagara murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire mu rugo ajamwo, mubwire nye n'urugo muti, umwigisha abajije ngo icyumba c'indaro yiwe kiri hehe, aho asangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Nawe arabereka icyumba kinini cyo hejuru mw'igorofa gitunganijwe, muba arico muteguriramwo. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, bategura ibya Pasika. Igihe gishitse aricara ngo adye, kandi intumwa nazo ziricarana nawe. Arababwira ati, nari narifuje cyane gusangira namwe ivy'iyi Pasika ntarababazwa. Ndababwire sinzokongera kuyijyako kugeza aho izoshikira mu bwami, gushika aho izoshikira mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Amena. Yesu aguhezagire cyane. Arakoze. Muri iki gihe ageze gutandukana nabo, baja gusangirira hamwe ibya Pasika. Twavuze tuti tugomba turabe ubu bushobozi bwari muri Yesu. Bwari ubushobozi bwo kugira ubushobozi ku bintu byose. Amaze kubwira Petero na Yohana ati, mugende mudutegurire ibya Pasika. Murabona aho yabahaye amafaranga baja kuriha iyo sare? Nta hantu na hamwe tubona handitse ibyo yabahaye baja kuriha icyo cyumba cyo mu nzu yo hejuru. Yesu wacu nashimwe. Nta na hamwe tubona byanditse, ariko kuko bari batumwe n'umugabo afise ubushobozi ku bintu byose, amaze kubabwira ati genda. Yesu wacu nashimwe. Barahindukiye nabo baramuraba. Bamaze kumuraba, bari bafise icyo bagomba kumubaza. Mbega tuza kuhamenyeshwa niki? Tuza kubwirwa niki ko twashitse? Yesu adufashe. Ariko wewe mwene kubatuma, yabatuma habona niyo sara aho yubatse, kuko igihe ivyo bikorwa byose byakogwa ijisho ryiwe ryari rihari. Yesu wacu nashimwe. Baramubaza bati,
ugomba ko tubitegurira hehe? Yesu wacu nashimwe. Bamaze kumuraba bamuhindukiriye baramubaza bati ugomba ko tubitegurira hehe? Ico kibazo bamubajije uwari we wese yo kibazo. Atumwe atabona ivyo atumanwe mu maboko. Yesu adufashe. Atabona ivyo atumanwe yorinda kubaza, ariko tumaze kumenya neza ubushobozi buri muri uyu mwami w'abami, Yesu wacu nashimwe, turahindukira tugakora ibyo dutegetse gukora. Yesu wacu nashimwe. Ataco turinze kugira gute? Ataco turinze kubaza. Kuko bamaze kumubaza ngo ugomba ko tubitegurira hehe, yaciye ababwira aho baja kubitegurira. Yesu wacu nashimwe. Ngorane twagiye tugira, twarahagurutse mu gukizwa kwacu, ntitwamenye uwo duhagurukanye nawe uwariwe. Nico gituma impwemu mbi tugera imbere yazo zikadutera ubwoba. Yesu adufashe. Kandi zirarindaga. Munsi wa mbere nza kubikorwa hano nahuye n'agapimisho kamwe, banzanira umuntu aseguwe n'abantu bane arimwe impwemu mbi. Bashitse ndababwira ntishira hasi, barashira hasi, batari karagwana ntintangorane mushira. Bamushize hasi, za mpwemu mbi ntanguye ngusenga amasengesho y'iminsi 7 kugira tugende. Nariko ngira nsenga amasengesho y'iminsi 7 ntegeswe namwe kugira ndabereke ko ndabagaye, nta nirindi sengesho nongera kuri aya amaze gusenga. Tekera mugende, ca ndamusigaho, ca mbandanya ibikorwa nja kwakira abandi bandindiriye. Nagarutse nsanga yakize. Yesu wacu nashimwe. Nagarutse nsanga yakize. Nyina yaramurindiriye hajya hanze, ca ndamuhereza umwana wiwe ntimutwara. Yesu adufashe cyane. Mana idufashije ikaduha kumenya uyu mugabo tugendana uwariwe. Ntatera bwoba ry'abadayimoni ryo dutera ubwoba. Yesu adufashe cyane. Ngorane tugira ntitumenya neza ubushobozi buri muri uyu mugabo twakwirikiye ubwaribwo, nubwo gutegeka si ubwo gusaba. Yesu adufashe cyane. Nubwo gutegeka si ubwo gusaba. Nitwamenye ubu bushobozi ko ari ubwo gutegeka, izo mpwemu mbi zizogutera zigusange mu nzu uzitegeke. Yesu adufashe cyane. Ntugirire ubwoba imbere yacu. Handi hantu narahageze aha haruguru gatoyi ntarashika hano, bampamagarira umugwayi nkuko nyene ndashika, nshitse zica zivuga igiswahili. Ndazibwira nti nimuceceke, ubwo n'ururimi ruvugwa na bose. Zica zisubiza kw'icongereza, ntekada n'ubwo rurazwe. Zica zirahindura zishira mu gifaransa, n'ubwo ruvugwa n'ingurube. Ngo aha rero aho tunaniriwe na ngo turatashe nimugende. Yesu adufashe cyane.
enda bene data dufate uyu mugabo tumenye ubushobozi buri muri we. Numva ari ryo jambo kuri uyu mugoroba twoganirako, kuko Petero na Yohana iyo batamenya ubu bushobozi ntibari kubwirwa aya majambo ngo bayashire mu ngiro. Yesu adufashe. Bari gutegwa n'ubwo bakavuga bati uyu mugabo tuza guhura yikoreye uwo mubindi, turaza kumukurikira dutwaye iki, tuza guhera he kumubaza. Yesu adufashe cyane. Ariko kuko bari bazi ubushobozi buri muri uyu mugabo, ababwiye ati genda. Amen. Ababwiye ati genda. Yesu adufashe. Mutegure aho tuza gusangirira ibya Pasika. Yesu wacu nashimwe. Bamaze kubwirwa iri jambo ngo genda, bakaryakira nk'ijambo bahawe n'umwami agaba abandi bami, nk'ijambo bahawe n'umutegetsi ategeka abategetsi. Yesu wacu nashimwe. Barahagurutse baragenda. Yari yababwiye ko baza guhura n'umuntu mu gisagara. Yesu wacu nashimwe. Ko baza guhura n'umuntu mu gisagara yikoreye umubindi w'amazi, kandi ko atajambo bari kuriwe kumubaza. Yesu adufashe cyane. Nta jambo bari barekuriwe kumubaza bagihura. Kandi n'uyu mugabo yagize amagogo. Muri iki gihe ubonye umuntu ahagaze ahantu akakuraba iminota 5, utangura kwitora amakosa utakoze. Yesu adufashe. Utangura kwitora amakosa utakoze, gatangura kwiyumvira ibintu wononye muri ino minsi byotuma urondegwa. Yesu adutabara. Ugatangura kwiyumvira ikintu kigira kigufata icarico, ariko n'uburenganzira ntitubuza ko abantu baturaba. Ibyo birabaho, ariko kubw'ubwoba buba mu muntu. Yesu adufashe cyane. Kubw'ubwoba buba mu muntu biragutera kwibaza kugera kure. Yesu adufashe. Gatangura kwiyumvira ibyaha utakoze, kabyihana atawuri arabikwihanisha. Wategerezwa kwihana ufise ukwihanisha. Yesu adufashe. Twari dukwiye kumenya ubu bushobozi buri muri uyu mugabo bwo gutegeka ku bintu byose. Yesu wacu nashimwe. Nico cyatumye aba bantu bemera kugenda, kuko bari bamaze kumenya ubushobozi buri muri uyu mugabo yari abatumye. Yesu wacu nashimwe. Irakwiye kudukorera ikintu muri ino minsi, kuko impwemu mbi zongeye kandi kwikomeza ukundi gusha. Yesu wacu nashimwe. Zongeye kwikomeza ubundi busha. Imana rero irakwiye kudukorera aka kantu ko kuduha kumenya iki gihe turimwo uko tugihagararamwo. Yesu adufashe cyane.
bamaze kugera mu gisagara tugeze ngaha ku 11 mubwire nyenurugo Yesu wacu nashimwe mubwire nyenurugo mutumwigisha agize ngo indaro iri hehe aho asangirira ivya Pasika n'abigishwa biwe ngo muze kuvuga ngo iki muze kuvuga ya majambo muti indaro iri hehe Yesu wacu nashimwe mwumva ya majambo arayo gusaba nayo gusaba nayo gutegeka uyu serugo ntiyabwiwe ngo wodufasha ukatwereka ahari indaro oya yabwiwe ngo indaro iri hehe kandi ga yari yagendewe Yesu adufashe cyane yari yagendewe umuntu aza kugutegeka mu rugo rw'iwawe ibintu wakoze mu nguvu zidasanzwe kubaka kugeza ku rugezo wubakiye inzu yo hejuru zari inguvu zidasanzwe yakoresheje ariko haza umugabo arimwo ubundi bushobozi amusumbya ubushobozi agabibiri mu rugo rwiwe ategeka amubaza ngo indaro iri hehe Yesu adufashe cyane amaze kubazwa ngo indaro iri hehe naho tubona hano hatubwira ngo yoba yaravuze ngo mbega we wumbaza indaro urinde yashize mu ngiro ibyo ategetswe gukora Yesu wacu nashimwe yashize mu ngiro ibyo ategetswe gukora aca yerekana icyo cyumba Yesu wacu nashimwe turabe ngaha ku 12 nawe abereka icyo cyumba kinini cyo mu nzu yo hejuru gitunganijwe Yesu wacu nashimwe kidakoze gikoze neza gitunganijwe neza nk'ikigira cyakira abantu bakomeye Yesu wacu nashimwe uyu mugabo niyisondeka ngo aje kubundabunda ahantu atakimaze hamaze yaje kurondera ahantu hakoze neza akaba ari hasaba kandi ntiyasaba yarategeka akaba ari hategeka ati nyereka Yesu adufashe cyane nyereka uyu mugabo ni umugabo adaharirizwa kuko ugombye kumuhaririza byohava bica biguhanga Yesu adufashe cyane amaze gutegeka ushira mu ngiro ibyo ategetse Yesu adufashe mu kugira nze muri iki gisagara nabwiwe ijambo ngo manuka Bujumbura akazi kawe karahari mbwirwa kumanuka Bujumbura nta data wacu nta mama wacu yari ahari nta
byo twaganira cyane sinibaza nuko yo nanyakira kumbura ndamubwiye ko nje kubaho yari guhava mbwira ati biragucanze subira muhira kuko ndazi muhira nta kibazo kiriyo subirayo kandi ntacyo tumuza kubi wanje umaze kuba ufise urugo genda urabane n'urugo rwawe twaragusohoye byari kumpanga maze kubwirwa iryo jambo ndiyumvira nti none kumbwiye kugenda ako kazi kanje kari hehe Yesu adufashe cyane kumvira Imana birimwo umugisha nibyo byanteje gushika aha hantu muri kinama noba narimaze kuhaca nka kabiri ndengana Yesu adufashe cyane narimaze kuhaca kabiri ndengana mugisengera aha haruguru gato narahinjiriye kabiri ndengana rimwe hari urubatizo kindi gihe nta rubatizo rwari ruhari hari umupastori yari mu Kanyosha mu Kibenga Leonidas ico gihe muca mwumva iyo myaka ihaciye niwe yaciye yigisha ngaha abo banyagice bahejeje kubatizwa Imana imaze kumbwira ngo genda akazi kawe kariyo naraje maze kuza nabonye ikiganza c'Imana Imana yacu nishimwe ndashimira Imana nuno musi nta munsi numwe kuva imbwiye ngo nze ntaragaburira abana Yesu wacu nashimwe naho byo babyaraciye mu gihe kikabaho kitabaye ciza ariko nta rugero bageze ko batafunguriwe barariye Imana yacu nishimwe nabonye ukuboko kw'Imana bakundwa n'Imana maze guhaguruka nkaza mu mwaka umwe n'amezi makeya Imana yari inkoreye igitangaza naje ubwanje utombaza ngo byagenda gute no gusigurira ngo ndonkaho ndabisigurira kuko mu mwaka umwe kugura iparasera ukayubaka ugatera amakaro ugatera amarangi ukinjiza abana bakajamwo bakaryama murumva ko bigoye ariko Imana yarabinkoreye narabibonye maze gushika ngaha Yesu wacu nashimwe rero uyu mugabo Yesu wacu nashimwe agabiba ibintu byose amaze kuvuga ngo haguruka ugende urabanza ugira amakenga kuko amakenga nta cyaha kirimwo niwayagira kugira ngo ubanze umenye neza ko ari wavuze nusanga ari wavuze nta n'umunsi n'umwe yigeze atetereza urahaguruka ugende kandi azobana nawe Yesu wacu nashimwe yarabanye nanje na nuno munsi ndamushimira yarakoze Yesu wacu nashimwe reka tugende ngaha ku 13 baragenda babisanga uko yagize gute yabibabariye uko yavuze ngo bagende baraza gusanga bimeze niko basanze biri ngo basanze biruko yabibabariye Yesu wacu nashimwe ubu bushobozi buri muri uyu mugabo
si ubwo kurondeza canke gutomboza aterekako. Yesu wacu nashimwe. Aterekako ngo babisanze uko yagize gute, yabibabariye, baca barategura kuko ikibanza bari bakironse kandi giteguye neza. Yesu wacu nashimwe. Bari baronse ikibanza kandi giteguritse neza mu nzu yo hejuru, cubatswe n'umuntu akomeye cyane. Kandi noneho no muri iki gihe turimwo, umuntu agera ku rugero rwo kubaka etaje. Yesu adufashe. Agategura naho amanama azokorerwa mu rugo rwiwe. Murumva ko uwo muntu ataba ari umuntu muto. Iyo sare akagirwa ko akayitegura mu buryo bushimwa n'abantu bakuru. Yesu wacu nashimwe. Azokwakiriramwo abantu bahambaye. Murumva ko uwo muntu atari umuntu aciriritse mutoyi cyane. Uwo muntu yashobora kugera kuri urwo rugero rwo gukora ibikorwa nk'ibyo. Yesu wacu nashimwe. Ariko kimwe yarari. Yesu adufashe. Kimwe wa muntu yarari. Haserutse aba bantu batumwe n'uyu muntu. Cyaciye kibanza kuvaho, arururuka, aratekana, yishura umutima utekanye, yerekana icyo kibanza umutima utekanye. Abagiye kukiraba ngo basanga bimeze uko yabibabwiye. Yesu wacu nashimwe. Basanga bimeze uko yari yabibabariye. Ubu bushobozi rero, Yesu wacu nashimwe, ubu bushobozi buri muri we bwo gutegeka ku bintu byose, nibwo Petero yari yaratahuye, ni nabwo Yohana yari yaratahuye. Bahaguruka kuko bamaze gutahura ubwo bushobozi buri muri uyo mugabo. Bahagurutse biteze ko baza guhura n'uyu muntu yikoreye uyu mubindi. Yesu wacu nashimwe. Baragenda kandi baza guhura nawe. Yesu adufashe cyane. Baza guhura nawe, ariko naho bari mwirindi banga bari babwiwe, ntibubahutse kumubaza ati wa mugabo naho ugenda turorere. Ntaho twabibonye ngaho. Ntibubahutse kumubwira ati wa mugabo hagarara uturorere utugendere buke, kuko turafise ijambo dutumwe na nyene ijambo. Kandi sinawewe tuza kuribaza, kuko dutumwe uwudutumye na twebwe ubwacu turakurengeye. Yesu adufashe. Bari barengeye uyu muntu bari bahuye. Yarabatwaye nk'ikiranganzira gusa kigiye kubarangira inzira bagiye gucamwo kugira bashike muri uru rugo. Baca bakwirikirana ico kiranganzira cyaho, baragikwirikira gushitsa bageze muri urwo rugo. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Duhanga amaso umusaraba wonyene, dukwirikiriye inzira ya Yesu yonyene.
amen. Ntazoduta mu rudubi kirazira, azodushikana ku mugwa. Yesu wacu nashimwe. Azodushikana ku mugwa. Umuhombe nuwinjiye akinjira muri korali azanywe ijwi ryo kuririmba, mugabo atigeze amenya ubu bushobozi. Amen. Atigeze amenya ubu bushobozi buri muri uyu mugabo yitwa Yesu. Yesu wacu nashimwe. Ko muri korale ategerezwa kuhaba ari mu muhamagaro wo gukorera Imana. Yesu adufashe no kubaha abashizwe imbere yiwe nta bindi. Yesu adufashe. Ibikwirikira uyu mugabo yakuzanye aho hantu arazi uko azokugenzereza. Yesu wacu nashimwe. Shira amaso kuri we, nta kindi ubwirwa gukora. Shira amaso kuri we, dukura ubwo, dushira amanga, duhagarara neza mu gikorwa c'Imana. Yesu wacu nashimwe. Uyaza kugerera umuntu wese, ni kumwanditsi yavuze ngo azogerera umuntu wese ibikwiranye niki n'ibikorwa yagize gute. Uwutakoze azogererwa, hazogererwa uwakoze. Enda rero dukore, hariho ingero. Mwami wacu nashimwe. Dukore, hariho ingero kuwakoze ariko. Yesu wacu nashimwe. Ubu bushobozi bwari muri uyu mugabo na nuno musi buri muri we. Yesu wacu nashimwe. Nubwo gutegeka si ubwo gusaba. Turabye ku 15 haravuga ngo igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Ku 14 kandi intumwa zicarana nawe. Yesu wacu nashimwe. Baricara baragandagaza. Tuvuze kugandagaza nikindi kirundi. Baricara barashika hasi bose. Yesu wacu nashimwe. Biteze kubwirwa ijambo n'uwabakoranije, ari we yari yavuze rya jambo ati genda mutegure ibya Pasika. Akoresha rya jambo ryo gutegeka atari ryo gusaba. Bamaze gushika imbere y'uwo muntu ategeka byose, ngo baciye bicara barashika hasi barumviriza icyo agomba kubaganiriza. Umwami wacu nashimwe. N'icyo agomba gusangirira nabo ngaho hantu, kuko niwe yari yategetse abaja kurondera. Ni nawe yari afise n'ububasha bwo kugira gute, bwo kubasangiza bagasangira. Yesu wacu nashimwe. Nta wari afise ubushobozi bwo gutabura kijya gitambara ngo atore atangure atari uyu yategetse. Yesu wacu nashimwe. Atari uyu yategetse, nta wundi yari afise ubwo bubasha. Ariko uyu muntu yari yategetse. Yesu wacu nashimwe. Ubwo bubasha bwari muri we. Niwe baciye barindira icari bubabwire. Arababwira ati
kwifuza nifuje cyane gusangira namwe ibya Pasika ntarababazwa ukwifuza nifuje cyane. Yesu wacu nashimwe. Gusezerana nari naranyoterewe ibihe birebire. Yesu wacu nashimwe. Ukwifuza yifuje cyane. Amen. Uwo munsi yarawurindiranye igishika, naho mu wundi mwanya uwo munsi wagira uhava umugumira, ariko yarawurindiranye igishika. Yesu wacu nashimwe. Arababwira uwo munsi yari yarawurindiriye, awurindiranye igishika. None uragize gute? Urashitse. Ku 16 haravuga ngo ndababwira sinzokongera kuyiryako kugeza aho izoshikira mu bwami bw'Imana. Yesu wacu nashimwe. Mu yandi majambo, serugo yageze ahantu hakoranya abana. Yesu wacu nashimwe. Akababwira icyo bita ijambo rya nyuma. Mu Kirundi c'Abarundi baca bavuga ngo ari kararaga. Mu Kirundi c'Abarundi. Ariko mu Kirundi turiko turavuganiramwo uyu mwanya, cyo kumvikana ni jambo ryo gusezerana. Yesu wacu nashimwe. Ni jambo ryo gusezerana. Asezerana nabo kwazo atazongera. Yesu wacu nashimwe. Amen. Ryari ijambo nyamukuru n'ubushobozi bwari muri Kristo Yesu bwo gutegeka. Yesu wacu nashimwe. Ku bintu byose. Ijambo ry'Imana iyo ritubwiye rirambwira ngo bariwe wisuzuma, kuko ari we ugize gute? Wiyizi. Jewe ndi hano sinshobora kumenya mu muntu, kuko mu muntu ni kure cyane. Yesu adufashe. Bigeze muri twebwe Abarundi ho bikaca birushiriza. Aha jewe ubwanje nije menya ko ndi mukuri nuko ntari mukuri. Wa Muswahili yaciye avuga ngo umutima wawe niki? Nicabona je nabivuze mu Kirundi, mu Giswahili siyo nabivugiye, nabivuze mu Kirundi. Yesu adufashe. Umutima wawe nicabona. Ni naco gituma abacamanza muri hano kizira kikaziririzwa ko muburanisha umuntu mutamuraba nga. Birabaho. None rijya banga niki?
bigumize hiyo nta ngorane. Gituma kizira kikaziririzwa kuburanisha umuntu batamuravye ngaha. Aha aravuga ko ari karaburana mu kuri nuko ari karaburana mu kinyoma. Yesu adufashe. Nta kindi kintu uwuzi ibyarimwo aharabye ngaha arabona ko hagararanye ukuri nuko hagararanye ikinyoma. Yesu adufashe. Nico gituma bikorwa gutyo kizira kubabikora. Jewe sindabibamwo ariko kumbure byarashitse ako kantu ndakabona ndanabaza bamwe bakuze baransigurira ico gituma ako kantu gakorwa gutyo. Nsangano kuri kuzuye naco gituma bikorwa na nuno musi kizira kikaziririzwa. Umuntu amaze kuburana aterekana aho hantu bamusaba kunamuka kugira herekane. Yesu adufashe cyane. Reka rero tugeze hano uwumva hari ikintu yotunganya aca ahaguruka aza gitunganye, kuko mwiri jambo ryo gutegeka k'uyu mugabo hari ubwo kumbure muri wewe ubu bwoba bugutera kudahagarara ngo ushingire intahe iki kintu wakiriye citwa agakiza. Kwaguteye kugwa mu cyaha kanaka. Ubwo bwoba bwaguteye kugwa mu cyaha kanaka bituma icyo cyaha umara igihe n'igihe bivanye n'uwuriwe warabuze ukuntu wogitunganya. Ariko uno munsi haguruka, imbabazi z'Imana zirahari, kiratungana mu mahoro. Yesu adufashe cyane. Kiratungana mu mahoro. Ntaco tuma uguma ukigendana bimeze gutyo. Niho ubwo bwoba buturuka, izo mwemu mbi zije zikagusugereza ukumva utoteranura akanwa ngo usenge, ukumva wohamagara mwarimu yarakwigishije guhera muri cya gihe yari kakwigisha inyigisho z'umubatizo. Yesu adufashe cyane. Arakwigisha iminsi yose umaze, nimba umaze imyaka 5, nimba umaze 10, nimba umaze 20, imyaka umuntu wese amaze ntayo nzi. Yesu adufashe. Iyo myaka yose umuntu ayimaze ariko arigisha. Ariko mwakwa kwigishwa kwacu hagumyemwo akoba ko gushingira intahe akagakiza twakiriye. Bibonekera hehe? Mu gihe imbere umuntu ashitse imbere y'igeragezwa. Yesu adufashe cyane. Niho bibonekera kwa gushingira intahe kagakiza wakiriye.
igihe ugeze imbere y'igeragezwa niho habonekera kwa gushingira intahe kagakiza umuntu yakiriye. Yesu adufashe cyane. Aha atawe hariho ikintu tuca dukora, twohaguruka tugasaba umurongozi hano akadusengera muri ino minsi, Imana ikaduha inkomezi zo gushira ubwoba. Yesu adufashe, amen. Zo gushira ubwoba kugira ngo dushobore guhagarara muri kino gihe, tureke gutega ubwoba n'ibitoduteye ubwoba. Uwumva yohaguruka kw'iryo sengesho, uwubitunganye urumva arazino, uwuhaguruka ku bw'iryo sengesho araza guhaguruka, ariko uwo gutunganya nabanza ashikino.